mwene data niyaje mishemo ya mara kuravugana nunge kwa akazi mwese mu kiganiro ukuri kubohora iganiro kibafasha gukora mu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo ndabaye kaze mwese mwigisho no munsi inyigisho itwibutsa ibyerekeye uburake bw'Imana ukuri kuvyerekeye uburake bw'Imana inyigisho gatanu yumvirize wirimbure ko yisuzume kandi urabe kuvyo twigisha bihwanye n'ubutumwa bwiza ijambo namaze isubiramo cyane ko nshaka yuko mupfa kwemera ivyo mvuze mutabisuzume kaze rero mu nyigisho wa mese abaganiriza tubanaye twiga no munsi tugadutanduke igice c'isezerano Rishasha tukamesano rya Kera kw'Imana uburake bwayo bwagaragara mu gihe butandukanye biciye ko abantu basenga ibigwamana abantu barenze ku vyagezwe bahasa ubugombe bw'Imana eka mbere n'abantu bakora iby'Imana dashaka na gato y'abanyavyaha hama turabona ku munsi uburake bw'Imana umunsi wo guhora kw'Imana umunsi ukaze w'Imana izo abansi bayo izoba hana rero twarabibonye twabiko mesano rya Kera byari bihagaze ku byo bakoze canke ibyo batakoze uyu munsi dutandukise isezerano Rishasha rero isezerano Rishasha uhava umvuga ngo nta uburake bw'Imana buhari ibi ndabivuze kuko ndamaze kumva abantu benshi bigisha bavuga yuko ataburake bw'Imana ukihari isezerano Rishasha ko butabaho ko ivyo bintu atari byo kubigisha ivyo yigisha inyigisho z'amategeko z'ivyagezwe z'amabwirizwa z'ibinyoma z'iterabwoba n'ivyo bavuga ariko nasanze buri kintu cyose umuntu yigisha uko yogisuzumisha ijambo ry'Imana genda urabe mbega Ange Michel vyo yavuze biri muri Bibiliya canke pastor wanje vyo yavuze ni biri muri Bibiliya canke umuvuga butumwa twemera canke yemewe cane ivyo yavuze byose biri mu ijambo ry'Imana canke hari ivyo yongeyemo n'ivyo yakuyemo hama urabe wifatira ivyawe ibisinya kubivuga ko nanje mu nsuzuma Pawulo niwe yandikiye Timoteyo ngo usuzume doctrine yawe usuzume inyigisho zawe ivyizerwa vyawe ariko aramubwira ngene akwiye kubaho ariko kandi amubwira ko akwiye gusuzuma ivyizerwa vyiwe ikintu kirakomeye kubera turi mu gihe abantu batagishaka kwigishwa turi mu gihe abantu bapfa kutamira ibintu byose bumvise turi mu gihe inyigisho z'umuntu azi kuvuga charismatique akurikwa n'abantu benshi ari dufata ko ari we yigisha ukuri ariko twasuzuma ivyizerwa tugasanga ari off hariho kuntu kumbira ataye umurongo mugabe kabintu bisanzwe bakabitorera turi mu gihe abantu bashaka kumviriza abantu babwira iby'amatwi yabo bashaka kumva ntitugishaka kumva ukuri kwa Bibiliya kuri turakwanga tugakunda ikinyoma tugakunda ibituryohera bitubwira ivyisi byo ngaha kwisi aya majambo niko ndayavuga nk'umuntu maze imyaka itari mike muri ministeri ika muri Kristo ubwa mbere no muri ministeri ndakwije imyaka mishika 20 ndi mu bikorwa imyaka simike hamaze kubona byinshi maze kumva byinshi maze kwigisha byinshi namaze kwigisha ibyantu kumara bashaka nanje ariko ico gihe kiragahera mu izina rya Kristo Yesu rero turabe bizana Rishasha nange turabona yuko Imana ihana abanyabyaha abantu banse kwihana abantu bakabanaje imitima banse kwihana misino rya Kera harimo gusenga ibigwamana waruzi yuko umuntu wese atizera Kristo nk'umwami n'umukiza asenga ibigwamana ivyo warubizi ega nuko iyo tuko turavuga ngo gusenga ibigwamana twumumengo n'umuntu afise akantu kagati yabishize mu nzu yunamira kumwe kw'abahindu bafise Imana usanga mu magazi yabo harimo utuntu tw'utugurube tw'inzovu amayerefa inkende ibiki ibintu inka bahashikanira ibimazi bagacanira amabuji sepanesema kuteza gukora bigi ushobora no kugenda ukabura umuntu utagira Kristo muri make Kristo atari we mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe Imana itakuvyawe bwa kabiri ngo uhinduke umwana w'umuryango w'Imana nturi mu muryango w'Imana uri umwana wa mugwaniza iso ni Satani ko birivuga se Ange Michel bivuze ngo hari itandukaniro ry'abana b'Imana abana wa mugwaniza muri Yohana wa mbere ngo nabadakora by'ukugororo muri make utakira kugoroka kw'Imana usenga ibigwamana suko usenga kwisengero kanaka winjira ugasohoka kuvuka bwa kabiri nivyo gukura mu Mana itari Imana y'ukuri igufara muri Adamu wa mbere kuvana muri Satani ukinjira muri Kristo muri data ubuzima bwawe bukanyigizwa muri data mu Mana nico conyene gishaka kugira umuntu asenga ibigwamana ibindi byose by'ukunda amafaranga by'ukunda Yesu aje muri wowe aca bikwankisha ugenda urahinduka ku munsi mu mutwe wawe ariko mu mutima waramaze kwakira ubuzima bw'Imana biba byarakuvuyemo rero turazi inkuru y'umukwiza tunga hamwe na Lazaro umukene Luka 13:19 baravuga iyo nkuru kumanuka abango habaye umuntu w'umutunzi baravuga n'izina umuntu w'umutunzi yambara impuzu z'inyambara abami n'izera nziza amashati meza abasha n'amabazi yamadibamye mu byiza imisi yose kandi hariho n'umworo Lazaro umworo baramuvuza izina yitwa Lazaro yatembagara
kw'irembo ryiwe yatonyanga ibisebe yifuza guhazwa n'udukorokera munsi y'ameza y'uno mutunzi, kandi imbwa nazo zaraza zikamurigata ibisebe. Urumva? Hanyuma rero wa mworo arapfa, abamarayika bamujana mu kiza ca Aburahamu, na nyamutunzi arapfa arahambwa. Umwe yagiye mu kiza ca Aburahamu, undi arahambwa. Ari kuzimu, kurikira neza, ari kuzimu arangamiza ababazwa cane, abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe, aratabaza ati Aburahamu muvyeyi, ngirira ikigongwe, rungika Lazaro akoze isonga ry'urutoke mu mazi ampfuvye ururimi, kuko nseserejwe n'uru rubeya. Aburahamu aramubwira ati mwana wanje, ibuka yuko wabaye mu vyiza, wahawe ivyiza vyawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none amariwe imibabaro hano, nawe uraseserezwa. Mbere ukuye n'ivyo, hagati yacu hamwe namwe hari imanga ihambaye yashizweho, kugira ngo nihagira abagomba kuva ino bakaja aho muri ntibabishobore, kandi ntibave iyo ngo bashike aho turi. Nawe ati ndakwinginze se muvyeyi, umurungike ku rugo kwa data, kuko mfise bene mama batanu, ababwire uko bimeze, ngo nabo ntibaze baze hano hantu ho kubabarizwa. Aburahamu aramubwira ati bafise ivya Mose n'ivy'abavugishwa n'Imana, niba bumvire. Nawe atoyaye Aburahamu muvyeyi, ariko ntihajayo uvuye mu bapfuye bazokwihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana ntibokwemera naho umuntu yozuka mu bapfuye. Aha Yesu yariko arivuga entrete, Yesu yariko arivuga yerekana yuko nazozuka mu bapfuye batazomwemera. Ariko turabona itandukaniro ry'aba bantu babiri, umutunzi n'umukene Lazaro. Umutunzi ntibamvuze izina, umukene bamvuze izina. Umutunzi ariko arababazwa ko yanse kwizera, yakunze ibintu vy'isi, ntiyizeye Imana. Aburahamu ni igishushanyo cyo kwizera, ko ni wese kuza wacu kwizera, ko biri tubwire mu Waroma igice ca 4. Rero Aburahamu ni ikimenyetso cyo kwizera. Lazaro memsi yari umukene, yarizera Imana, yizeye Imana, aja muri Aburahamu mu kwizera, aja mu kiza ca Aburahamu. Umutunzi yanka kwizera, umutima worusha ku vy'isi, yishimira ivy'isi. Ariko itandukaniro rya bose bapfuye nuko umwe yagiye ahantu heza mu ijuru, undi aja ngo ikuzimu, ahantu bababazwa cane hari urubeya rw'umuriro bakora mwaka n'inyota nyinshi. Muri make ingaruka y'icaha, ingaruka yo kutizera ni kubabazwa n'uburake bw'Imana bukujako. Yesu amubwiye ati abatazokwizera nuko bizobagende. Bene data, tona yuko yavuze ati uzuse mu bapfuye, uwo ni Yesu yako arivuga ngaho. Bakundwa bene data, ikintu conyene co gutuma umuntu aja mu muriro no kutizera mwami wacu Yesu Kristo. Nico conyene co gutuma winjira muri Gehinomu, kuko mwizeye uvuye mu rufushe mu si ivyo wakoze, kuko ivyo wakoze, ivyo wakoze ivyaha wakoze, wizeye Kristo arabe kubabare, ngo ivyaha vyawe sinzovyibuka ukundi. Nico conyene co gutuma winjira mu muriro. Iki kintu mukirimbure ko ukura kuri Kino audio, utarizera Kristo, ntibiraba kusenga, ko wabatije, ko wasangiye, ko waraganiye, ikanamba kuri umukorezi canke kuri umwana wa pastori canke ukora mwishenge ibikorwa, biraba kuvuka ubwa kabiri, kwihana mwami Yesu ukamwakira umutima wawe. Ubikoze ubuzima bwawe burahinduka, kandi aho nyene uri ureka Pablo kubikora, ukamuganiriza, ukamutumira akaza mu mutima wawe, akubabarira ivyaha vyawe, ukugoroka kwiwe, ukahinduka umwana w'Imana. Nuko mugire umunsi mwiza. Tuzobona icigwa cacu inyigisho igira 6.